turabaha ikaze turabasuhuje cane kuri Moso TV. Kuva kera mu Burundi haravugwa cane inkuru z'abarozi cane cane mu Kumoso. Bamwe bavuga ko bahari abandi bakavuga ko ari ibihuha gusa, ariko none muri iki gihe turimwo vyoba bikiriho? Moso TV. Turabaha ikaze kuri Moso TV ubugira kandi. Kera abantu benshi barizera yuko hariho abaroga, hari n'abavuga ko mbere no kurondera umugeni vyashobora kubangamirwa n'ivyo vyiyumviro, abantu bagatinya kuvuga ngo bararoga mu Kumoso. Ariko uyu munsi ibintu vyarahindutse, nta muntu n'umwe ashobora kwerekana neza wigeze kuroga canke wahawe ishano rikibonekeza. Abenshi baravyumvise, jewe ubwanje naravyumvise kenshi, ariko gushika n'ubu sinigeze mbona uburozi canke uwarozwe mu buryo bugaragara. Rimwe na rimwe abantu barashobora gufatwa n'indwara, ivyago canke ibibazo vy'ubuzima bakabihuza n'uburozi, ariko abahinga bavuga ko akenshi biba bifise izindi mvo zisanzwe. Uyu munsi urwaruka rwinshi ruriko ruratahura ko atari vyose vyitirirwa uburozi ari ukuri. Ubumenyi buriyongera, abantu bararondera ibisobanuro bifatiye ku nkuru y'ukuri ndetse n'ubumenyi. Ni vyiza kwibaha imico yacu, ariko kandi ni ngombwa gutandukanya ivyiyumviro vya kera n'ukuri kubu, ko ukuri kurubaka, ariko ibihuha bishobora no gusambura ivyo wari usanzwe uza warubatse. Wewe uvyiyumvira gute? Uburozi buracariho canke n'ivyahise? Shira icyumviro cawe ngaha muri komanteri, hama fyonda like na comment na share na subscribe kugira ngo uzohore udukurikirana kuri ino sheni yacu ya Moso TV. Woba wipfuza kuza urabona ibiganiro, woba wipfuza kwamamaza, woba wipfuza nta handi atari ngaha kuri Moso TV. Mwarikumwe na Genix Antiboy aka Bokayosaka Yusufu Nyange. Moso TV.